nk'ubwa mbere si twebwe twicurira isuka yes mugo uyu munsi tuyigura ivuye he mu mahanga ayo mahanga ni ukuvuga suko nabo suko bayikuye muri Afrika ahubwo boba uriya muntu ayikora hariya hanze twamuhaye akazi akazi twe twakiyatse twebwe akazi twihaye nako kurondera ya madovize tutari buronke twagahaye uriya muntu ati twifuza yuko muri Afrika disponsoriza cyane igihugu cyose gende kiri sponsoriza amafaranga ugwaruka ariko akagira ngo rutangure kwivuga neza cyane yuko urabona na CNN bakumurikiye muri Afrika bakoreka abana bari mu barabara bajyanye nigera berekana niyo nzi nayo bakwereka abantu bagowe barushe bapfuye nayo bagize iki urabona iyo umuntu avuze uwo ari we wese yumva ngo uwo mwana ngo ntapfe ngo umuvyeyi ngo ni mumuhe ujye muvyeyi ubona bariko barahazijya ngaburo kugira aje siwe bakunda cyane bakunda ujya mwana ntapfe ntajyana umuvumo ngo kwisi ngo narahaburiye iki n'iki n'iki Shadow Meta Vision we talk business nuvuga ku bwanje ndabona bazi kibazo ni ikintu cyiza first of all kandi cyuzemo na innovation ubwaco indani rero ikibazo cyambere Meta Vision na business cyangwa abandi bantu basanga bakora ibi mu buryo busanzwe cyane abanyagihugu muri rusange ikindi naco woca hamagarira iki abarundi muri rusange kugira ngo bashobore kwisanga muri Meta Vision. Icyambere umurundi yamenye Meta Vision kirazira yuko abata adafise umugambi kandi imigambi tuyitangira kubuntu cubaho ta mugambi twise gutanga imigambi kubuntu imigambi tuyitangira kubuntu barundi ana abantu basohoca baba address batanga imigambi kubuntu dutanga imigambi kubuntu twebwe first turabanza kukagira consultance kuri wowe ushoboye iki wahoze ushoboye iki uyu munsi ushoboye iki wahoze ukora iki byankiye ivyo byose urashobora we kwibaza yuko ari byo guteza imbere mugabo twe tukaraba tugasanga hari ikindi kintu cyo guteza imbere tabuciriyemwo hanze ikimenyetso cy'ubwenge ni kumenya ushoboye ukagikurikirana muri Afrika no kubwa mbere kwishuri mwebwe maje muri ko muraza guhindura ibyo icyo kintu yuko gutera imbere bifataye no kuba mbere mu ishuri muri Afrika ne muri Afrika byose ivyo bintu biratandukanye no mu bindi bihugu nagira ndakubwire muri ibi bihugu za ndakunda kwiga kuri China na Amerika mu Bushinwa iyo hagize umuntu ashobora ikintu akavuga nti jewe ndazi gukora imashini jewe ndazi guhingura iki kintu muri iki kintu ataciye akidevelopa ngo akigeze ku rwego runiniya kuko aho ntubura amafaranga oya financement ni direct isifi yuko degaja icyo ushoboye financement ni direct muri biriya bihugu donc bagufinansa bihuse bakaguprotege bihuse kwera iki biriya bihugu bibangabangana mu butunzi na Chine baca baza bakakwiba donc bakubwira nta financement wabuze kugira develop iki kintu niyo mpamvu nta sigoro nimwe uza gutanga yakubujije kukidevelop turaguproteja ku buryo bwari bwo bwose mugabo uduha umusaruro w'iki kintu donc muri Afrika rero suko bimeze hariya ntibashobora rero kuza kugufelicita ngo wamenye ngo consonance na sinisi no inimba iki sinisi na consonance wamenye kubiteranya sava mugabo muri ubu buzima busanzwe wabikoze gute kugira tubone umusaruro bitanze bishoboye kukugaburira bishoboye kukubeshaho uri umwe ejo bize bibeshaho imiliyoni 12 icyo nico gituma donc mu bintu bikenewe muri Afrika birakenewe yuko tugwiza pratique mu mashuri tugwiza donc nimba wize iki menya no kugikora mu mikorere mu bikogwa kuvuga nti okay nize apana yuko uzokwiga ngo carrelage découpage hanyuma ukazomenya pratique yavyo ari ukurinze kuba umufundi ari uko ubanje kuba umuyedi kwiga habwo uzobimenye ukiri ku ishure umenye ingene babigira itafari ba ainsi de suite mugera ifisi forme ainsi de suite apana kubimenya ngo uburya ngo ari karabigira neza umenye ko ari karabigira neza kubera nawe wabikoze kuko narabiravye muri football nta mukinyi numwe nta kipe nimwe ironka trophy kubera yagiye umuze gukina ngo kunuku mugabo uriya abatoza
abibetoreza ku rupapuro mugabo nabo kugira batware trophée babigira iki muri pratique donc natwe dukwiye kubiza pratique education muri Afrika nitwimvira ngo mengo kugira ngo uhinduke waza gusaba iki biza gusaba twebwe nyene kuko nitwe tuzi impamvu tubihinduye nitwe turabona consequence mu gihe tubigumiza nkuko none wiga ukoresheje ikaramu wiga ukoresheje ikayi kubera ko utazi kubikora kubera ko utazi kubihingura kubera iki mu vyigwa byose wize uri kurarondera ngo amanota 10 ku 10 bagashira ko na trade kubera iki atabaye mu cigwa kikwereka ingene iyo karamu bayihingura ico kirohora ingene bakirohingura iyo kaye woheza na doctora wo kubaza ati urupapuro barihungira mu ntacu eske vraiment uwo kubwira nti ngiye isahani mu gufungura bagira ukunuku mugabo ntufungure biza kurangira ugize iki mugabo ubundi nawe bamweretse ati bafungura uku mugabo atangiye sare ziriki acaza kuzirondera kugira zifungure donc ivyo bintu rero bibiri ibintu bikomeye muri Afrika dukwiye guhindurira imyigire yego Shadow abarundi muri rusangi bakurikirana n'ibiganiro abazocumba ejo n'abazocumba inyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 muri rusangi turafite imigambi y'ibisazi cyangwa imigambi idasanzwe wifuza yuko abarundi wo basabiki muri rusangi no wasaba kwiga cyane kuko monde y'uyu munsi iriruka biteye ubwoba iriruka cyane hari ikintu nigeze kugira ko ubushakashatsi usanga cyatumye uburundi no vuga ni burasigara inyuma gatoya umuziki w'i Burundi mu bihe bya gatreve za 90 umuziki wari ukomeye cyane mugabo hari ahantu twatrenye gatoya twatevye gatoya hari imyaka nkekano vuga ya 2010 2017 twarahatse guteba cyane iyo tutigarura twarahatse guteba cyane kubera iki kintu cyatumye duteba cyane twari tuzi yuko umuziki ukiri mu kudandaza amasede ivyo vyaradispaye umuziki ni ushira kuri platform runaka bikaca bituma n'umuntu wese wo muri Amerika uwo muziki umuntu tumwe awumenya mugabo mu gihe tukiri mu vy'amasede n'ibiki ngo baza kuraba ubushobozi bwawe ari uko ngugize igiteramo ivyo bintu sivyo abandi barimo mugabo rero ubu kubera kwa kwiga cyane twaramenye yuko aparatira nkeka nka 2019 komye twaramenye yuko umuziki atari mu biteramo ni ku ma platform hanyuma platform akaguhemba hanyuma kame ubuzima bwawe ukisunungira bwahinduka yego donc abarundi cyo basaba kwiga cyane kwiga misi yose guhozako reka kuranga ufite imyaka 60 ni wige uzorabe business ya runaka ni ya feringa azoba kwiga guke azoba kwiga guke kujya mu kuko ikindi naco ugasanga ari entouré par n'abantu bamubwira ngo wow ngo felicitation hagiye umuntu ubwiye ngo wow ngo felicitation mubwiye nti ubwenge bwawe ugira bugarukira aho nyene aho ni hugeza mugo umuntu akubwiye nti uhinyanyuye warabikoze vraiment warakoze ibi n'ibi mugabo uhinyanyuye ugakora ukunuku nabyo byo gushira ku indi grade no kuvuga umuntu akrititse ikintu uri kurakora aba kwifuza gushika ku indi grade iri hejuru mugabo umuntu akubwiye ngo wawe abakubwiye nti nturenzaho gumaho nyene gumuko nyene ego Shadow, as an influencer, as we are trying to change the narrative about this country, about Africa in particular. So, kubera iki wewe mubare kuba peut-être tutravanga ariko ni byiza yuko Afrika muri rusange abanundi muri rusange tubona igisirikira cyangwa kari karivuga kubera iki abantu benshi no munsi cyane especially urwaruka barushe ariko wewe uno munsi ukaba warigize umuntu kanaka harawimanye harawishikani eske ni kubera abantu bamwe badafise ubumenyi bo hari ikintu ari hijambo muri Bibiliya bavuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya iyo abarera atari ubumenyi bubuze twari guhabwa twumva ngo abantu banje bishwe no kutagira amafaranga reka ndaguha akarorero hariho umuntu ashobora kuba afise amafaranga ukajya usanga ku meza yujuje kibi n'ibi mugabo atari cyo ubuzima bwiwe amagara yiwe asaba ugasanga ibintu bya 20,000 biri ngaho ku meza mugabo icyoza gufasha amagara yiwe ari nk'ikintu kimwe coba kiguha nk'igihumbi cyangwa 500 mugabo ubundi nawe ugasanga ku meza hibereye ko ibintu by'ibihumbi 3 mugabo byose biza gusatisfiza umva none n'amahira yabuze umwe yarose amafaranga menshi mugeze ariko arayikoresha nivyica umubiri wiwe amagara yiwe mugo ubundi yironkeye udufaranga duke
mugabo muri ubu buke biza gufasha iki amagara yiwe. Ikintu gituma dufungura nabi cyane tukagira nabi ni kubera tutamenya kahise k'amagara yacu cy'ivyo twahereje amagara yacu. Kuko iyo tumenye ivyo twahereje muri kahise zaca bitwereka n'ivyo twohereza muri kazoza kugira gushobora kugenda neza. Nimba ubona kuri graphique ubuzima bwawe kugira ni sport irakwiye ni nyinshi, tuvuga ni ino n'amazi nayo ameze gute, ukacura aba graphique y'amazi tuvuga ni okay donc ibi byose ndabona biri bien. Mugabo usanze sport ari nyinshi amazi ari makeya wacuvuga ni ilifo yuko donc uyu munsi cyo ntegeza gukora niki no kunywa amazi menshi. Nimba usanze isukari ari nkeya wacuvuga ni no kuvuga uyu munsi ntegeza kunwa ikintu kirimo isukari. Mugabo n'ivyo byose ntitubibona graphiquement, ntituvyiga muri kahise, ntitubunguruka muri kahise ngo tubone yuko amagara yacu abibuze. Donc rero icyo mbona gikenewe ni ubumenyi, ni ukwiga ego. Umwana w'umurundi uno munsi cyangwa se umwana w'umunyafrika abantu basa n'abantu umenga kwa mu Burundi cyangwa kwa muri Afrika kuri benshi ni nko muri udahera kuri bo. Eske ubwawe uno munsi turabona mu bindi bihugu muri Amerika umuntu akura yipfuza kuba umuntu adasanzwe. Mbega indoto y'umwana w'umurundi uno munsi ni iyihe kubwawe? Ikindi naco mbega by'ukuri ngaha anya mu Burundi ni bahe bantu twakuze twiga batigisha abantu za Miami bagasore, ni bahe bantu no munsi umwana w'umurundi ariko aravuga no munsi akura avuga ati nshaka kumera nkanaka agakura ni agakura mbega kurana indoto imeze gutuma munsi aba je navuga nti yuko la jeunesse burundaise uyu munsi bari afite amahirwe imeze neza. Nagenda kubwira yuko abarundi baratumye umuzungu wari we wese uyu munsi amenya kuvuga ururimi rw'ikirundi. Nta muzungu uyu munsi atazi kuvuga ikirundi kandi neza atadinganije. Uzorabe bariko barazomera umupira iyo nise yakiyo mu Faransa nta numwe mu kuvuga izina Ndayishimiye adidinganye. Ubivuze wasubiyemwo nta numwe azi kudidinganya. No kuvuga rujya n'urugero rwiza rutwereka yuko nuru rurimi rw'iwacu hari abararuza ahubwo gusa habuze abakundisha ubwo rurimi bari abanyamahanga. Nigeze kuraba video umurundi w'umukinyi w'umupira yitwa Tirokeira yafashe abo bakinanye bose umupira muri Europe bavuga ijambo ngo tera imbere barabishobora. No kuvuga yuko twebwe ahubwo gusa nico kintu cyatumye niyumvira mbega kumenga abarundi bava mu gihugu bumva yuko bagiye muri ivyo bihugu vya Europe canke bajyana gusa no kurondera ubuzima. Bari bakwiye kongeraho ikintu yuko bari bakwiye no kujayo bagiye kwigisha uburundi icyari cyo. Kuko nimba nta muntu yabigishije kuvuga Ndayishimiye mugabo bo barabimenye. Ako karakarorero keza neza cyane yuko bari bakwiye gufatiraho nuko biga no kuvuga n'ikindi kirundi hama gikoroka ku kibuga cy'indege cy'u Burundi avuga nti yambu mwaramu bwakeye mwiriwe tukumva ntibitangaje kubera iki ngwa cya kirundi cy'iwacu twarakidandaje mu makungu barakimenye kubera kararo turagafite. Igihe cyose Francine Niyonsaba yirutse mu makungu ntitwigeze twumva umuntu wo muri biriya bihugu acavuga ngo Francine gusa kubera ngo yananiwe no kuvuga ijambo Niyonsaba. Baragiprononce kandi bakakivuga neza. Aho hose rero hari ahantu twari dukwiye gufari kugira urufatiro yuko bariya suko badakunda iby'iwacu habuze akaguvu ko kubibakundisha. Uyu munsi dukwiye kubibakundisha hamwe bavuga nti Ndayishimiye yavuze nti ndatashye ndavuye mu Faransa ndagiye mu Burundi azazana nk'abazungu batanu atari we yebasavye ahubwo ari bo babimusavye. Ivyo rero biza gutuma niki turiko turamwereka urukundo rungana gute kugira abantu bavuge nti igihugu Ndayishimiye avamo Yusufu avamo ikintu twarumaritse nuko ari igihugu bakundana baramukunda. Uyu munsi yategeza kuba nk'abaririmbyi felicitation kwamaze kugendayo hari haguye kuba nk'ikundi vuga nti uyu munsi nta kindi kigiye gutuma tuje kuraba uyu mupira wa Nice ni kubera Ndayishimiye. Icyo kubera tuvisite igihugu cy'iwabo nabo bari kuca biyumva kuvisita igihugu cy'iwacu kuko ndakora kuvugira ijambo utaze kugukunda
abagusuzuguye natwe dutanguye kubakunda nta mpamvu batari kudukunda tugiye iwabo nta mpamvu batari kuza iwabo donc ahubwo bari guca banimvira ati none nabahe bandi bakinyi twojyana mu Bufaransa bashoboye uvuze rero ibintu bikomeye hariho ukijyanye nuko twebwe mu Burundi tutafashe umwanya wo kwivuga neza ego twebwe novuga yuko urwo rugero ntiruri ku rwego ruhagije kuko je nabona yuko hobaho igisata kijeje kwamamaza ibintu vyiza vy'igihugu nagushiriyemo muri Ethiopia muri 2020 harigeze kuba inama ya New Africa ujya mu mushikiranganji wo muri ntuzanya nabivuga ati twifuza yuko muri Afrika disponsoriza cyane igihugu cyose gende kire sponsoriza amafaranga ubwo ariko kugira ngo rutangure kwivuga neza cyane cyane yuko urabona za CNN bakumurikiye muri Afrika bakwereka abana bari mu barabara bajya hamwe nibigera berekana niyo nzi nawe bakwereka abantu bagowe barushe bapfuye nabi bagize rero mugabo sinzi peut-être ni with time nkeka uburongozi buzogenda buravyumvira bumwe mu gihugu hariho uno munsi uri umuntu wigize umuntu kanaka kandi ari wowe ubyikoreye mugabo ndeka ndaguha par exemple ikibazo ngenda kubaze ubwiye abaye focusation cyane n'ubu unya les statistiques zirerekana abantu bande passport no munsi nibe cyane gose bakoragana mu bihugu byaje hafi yacu muri Kenya muri nana tandukanye ariko baravuga ngaha nyuma hari n'abaja inyuma ya Afrika les statistiques zirerekana yuko abanga ni muri miliyoni zini bara muri Kenya byumvikana yuko kandi benshi ni la jeunesse bategeza guproduza igihugu cyo ngaha kandi abantu benshi bapfa ngaha mu gihugu bamwe ntibasubira kwemera kandi n'abarundi bamwe ntibasubira kwemera kandi naho babaye ntibafashwe neza ibyumvira ni kubera ko umuntu apfa ngaha ntasubire kwemera kandi umurundi kandi hariya atari karabaho neza bijya ntibitangaje ndakunda gusigura ijambo bavuga mu Kirundi ngo ubube gito ubube gito biratandukana nk'iyo umuntu akubwiye ngo ndakwanga cyangwa umuntu akamanifesta yuko akwanga uzobirabire mu makategori atandukanye iyo umuntu akubwiye ngo ndakwanga mugabo ejo upfuye cyangwa upfishije akitora akaguha 50 uwo muntu ntaba yakwanga ahubwo aba afise ubube gito mu mutima wiwe uwo muntu rero yitora akananirwa no kuvuga ikirundi akananirwa no kuvuga Uburundi akananirwa no kwambara umwambaro w'Uburundi ari mu bindi bihugu uwo muntu aba afise ubube mugabo akumva yuko yo yambara ari mu gihugu uwo muntu usuka adakunda Uburundi ahubwo afise ubube gito buri muri we donc ubwo bube gito bwo kumva yuko ahubwo umuntu yarakwiye akuvuga igifaransa nabi umuntu akakubwira ngo uvuze gute wari ukwiye kuvuga ikirundi hanyuma akakubwira ngo uvuze gute ukamusigura icyo wari uvuze mugabo yabanjije kumva basi n'icyo uvuze mu kirundi hama akakubwira ni nimba ushaka ukigenda ukibaze Google genda ukibaze donc mbwira ndakigusigurire banza ugisubire mu kukivuga hanyuma ndakubwira icyo nari mvuze mugabo agende bawo ndi wari uvuze okay yes I love it. Mbese uno munsi identite y'umurundi niye dufate umuntu ari hanze tuvuze umurundi twajya kumvikana nko mu bindi bihugu turashobora nko kuvuga igihugu kanaka nko tuvuze Brazil tukumva ko abantu bakina umupira tukavuga hane tukumva ikindi kintu kanaka se twumva ese ko umuntu uno munsi atari mu Burundi yovuga umurundi cyangwa mu Burundi yaca yumviki mu Burundi iyo tuvuze identite mbona mengo ntitsimbataye nkuko byategerezwa kuko iyo tuvuze identite nk'ubu umuhungu wa nakagendanye identite ya se ikibuza kubaza kumufata baramufata kubera si identite yiwe niyo umuntu bavuze ngo afise ibintu byanaka si ibintu vyiwe afise ibintu byanaka afise identite yiwe donc twebwe twize batubwiye ngo igihugu cyacu ngo kigizwe n'uburimyi n'ubworozi nukuvuga twategerezwa kubona umunyamahanga yitoye akavuga ngira ngende kuraba ingene barima ngira ngende nukuvuga twategereza kuba turima biri trop extraordinaire par rapport y'ibindi bihugu twategereza kuba tworora biri ku rundi rugezo par rapport twategereza cyo tukora ama innovation y'ubworozi n'uburimyi nimba bandi bariko barakoresha amasuka cyangwa bagakoresha amatracteur twebwe twategereza kuba tuko turimvira kurenga kuri urwo rugero muga kubera novuga yuko iyo identity yacu novuga yuko tutayitsimbataye ko mba mbona mengo nta identity ntishimize kuko nimba kujya tubona yuko hari ama academy ya football ate twategereza kubona ama academy y'uburimyi ama academy y'ubworozi
hamwe uvuga ni umwana nimba acerewe ku ishuri yari kararima Yeah. nta mpamvu yo kubona yuko yamengo yacerewe mu mafuti Yeah. bavuga nti okay ni wicare kubera iki yari karatsimbataza identite y'igihugu Yeah. ntiyari karashaka inyungu ziwe gusa Wow. yari karashaka no gutsimbataza identite y'igihugu Wow. nimba uwo mwana tuvuga nti arorowe no kuvuga twe tweteza kubona abanyamahanga bariko bariruka mu gihugu bavuga nti cy'u Burundi tuba ariko baragura ivyo birimwa n'ivyo vyorogwa twebwe twagize twateza kubona ati iki kintu tucoroye tukagira amahese ati hari kuvamo iyo ese akebitangurira mu gihugu cy'u Burundi kubera niho hategeza kuba hatsimbataye icyo kintu kibita uburimyi n'ubworozi yego mugabo ari ivyo bintu uyu munsi ndiko ndabibona ntibiri ku murindi uremereye twateza kumva ati umumiliyardere wa mbere mu gihugu cy'u Burundi nta kindi kimutejeje imbere n'uburimyi n'ubworozi mugabo kubera iyo mugabo tuce tubona hariyo za Brazil umuntu akitora akava muri Afrika hagenda muri Angleterre agiye kuraba football parce que hariyo niyo identité yabo barashobora gusivya igikorwa runaka kubera hari umupira uza kuhabera stade iraza kuba yuzuye mugabo ni natwe rero ivyo bintu ayo ma identité yacu hari very brand hari brand ntibiri meme no kutaba brand ntibiriko birakogwa ku rugero ruhambaye iyo umuntu avuze ngo ngira nkore investissement ntuza kubona umuntu yitoye ngo ngira mfate urugwaruka ruriko rurarima ahantu ngira ntanguye umugambi wo kurema iki kintu kitigeze kirimwa ngaha mu Burundi mugabo rero ivyo bintu cyake ndiko ndavuga yuko mbona abarundi bariko barijuka hariho ukuntu biriko biraza hariho ukuntu biriko biraza kubona mu social media ariko aravuga umuntu ariko ararima iki kintu runaka donc cyambona rero yuko hariho ukuntu kame hariho vibe biriko biraza hariho umurindi biriko biraza aho rero je nabasaba yuko nk'uwo muntu arinze yerekana kuri urwo rugero tubateza kubona bamuhaye nk'ama miliyari runaka kugira ico gikorwa bititaye ngo biki n'ibiki ayene ma politiki ivyo tukavyigizayo ahubwo politiki yarigezweho yaruko gufadikiza uwo muntu ego uravuze ikintu cya Yusuf Nyange uravuze nicyo kintu reka nce ndakigarukako ubona bizogera byari uno munsi eske koko biranashoboka aho abantu turengera inyungu zacu personnel ako tugatanga twimbere igihugu par exemple bavuze ati nka Nyange par exemple twategeza kuza tumuvuga keshi abazungu bakabona yuko mugabo ibintu kanaka twaretse tukarengera ikina kiriya ane cyo dutandukanye mu bwoko bw'inyungu z'igihugu eske ku bwawe urabibona ko ibyo bintu bishobora gushoboka erega nta muntu n'umwe afite icyo amaze ikintu gifite icyo kimaze ni igihugu nico uvuka ukavukiramo nico sokuru yavukiyemo yapfiriyemo uyaragiye ararengana nico umwana wanjye yavukiyemo mugabo azogenda agasiga nico kintu twari dukwiye gukorera nico kintu kimaze ikintu ni ukuvuga uwo muntu rero afise iyo puissance yo kwamaza icyo kintu twari dukwiye kubona yuko ari trop puissant donc mugabo pana twibwe none ngo jewe ngo ndaretse yuko nakatera imbere kubera ngo jewe ngo ntera imbere none wurinde woreka yuko nakatera imbere ejo ugapfa tuzagusiga kandi hari itafari wari gusiga utere kuri urya muntu kubera urya muntu nawe ariko arayiterera ku gihugu izo nizo zari bifise akamaro donc twe naco tumaze igifise agaciro kare ni igihugu nije twari dukwiye kumva twitaho turi proud yo kuvuga turi proud yo gukorera nagenda kubwira ikintu kimwe urabona iyo umuntu avuze uwo ari we wese yumva ngo uwo mwana ngo ntapfe ngo umuvyeyi ngo ni mumuhe ujya muvyeyi ubona bariko barahazijya ngaburo kugira aje siwe bakunda cyane bakunda ujya mwana ntapfe ntajyana umuvumo ngo kwisi ngo narahaburiye iki n'iki sivyo donc natwe twari dukwiye kugira ico dukoze tukitaho kubera tubona Burundi twitaho naka kubera tubona Burundi twiteye iki gikorwa kubera ariko aragikorera Burundi mugabo ntitwiteho umuntu kubera ariko aragikora ku giti ciwe ntitugwanye umuntu kubera ari cyo ariko arakorera igihugu ahubwo tumwiteho kubera ariko aragikorera igihugu donc rero mba numva twe ntacyo twari dukwiye gukora ahubwo twari dufite icyo dukorera ari cyo gihugu ego tuvuge Burundi dukorere Burundi kubera twe turabapasaje turarengana hamwe wari we wese tuzovuga nti uyu munsi twibuka abapfuye kubera tuzi yuko abapfuye bose bari barakorera igihugu apana yuko dufata umuntu umwe
donc mugabe ivyo bizoba kubera ko twese twashizemwo combativité yo kugwanira igihugu no gushigikira igihugu. Yego Shadow uriko urateza imbere ugwaruka mu buryo butandukanye kandi byose biza kuza bigwana n'ivyo turiko turavuga. Wewe ku bwawe ubona hehe kaza kugwaruka kenshi? Ugwaruka bonyene niba bishaka kuko umuntu afasha uwifashije. Yes. Ico nakashoboye ubushobozi bwa nakabujya nibwo umuntu afadikiza. Yes. Muga ntaza gufadikiza ibiri aravore. Yes. No, aza gufadikiza kijya gikorwa uriko. Bakwiye kuva hasi bagakora. Muga bazokora nibiga ivyo babona yuko bokora. Nibiga ku exploit ibiri muri bo bakavyerekana. Gukora n'ikime no kumenya ivyo bakora. Ni kindi. Okay. Kuko ntushobora guterera imbere mu kintu kitari gwawe. Okay. Utegeza guterera imbere mu kintu kiri gwawe. Cya kintu uvuga nti jewe ndiko ndakora nta nyungu ziri physique ndiko ndabona. Mugabo ndumva umuhamagara wo kugikora. Okay. Cyo nico kintu. Ndagira ngo ati abantu ikintu kiza muri kintu n'abatoguhemba icyo kintu kabago mu gikora. Ari ikintu nkunda kuvuga bita itegeko. Bavuga ngo itegeko ngo riremere nk'amabuye. Sivyo? Itegeko riremere nk'amabuye. No kuvuga iyo ikintu bagiteruye bakakigushirako. Bashobora kugushirako ikintu kidahuye n'ubushobozi bwawe. Mugabo iyo ikintu wewe ukiteruye ukacishirako. No kuvuga kiba gihuye n'imbaraga zawe. Nimba rero naka aguhaye itegeko raba yuko wewe wogiterurirako. Wumva utagitererako iryo si ryawe. Mugabo wumva wowe urifata nk'iryawe. Iryo ni itegeko ryawe ahubwo wewe wari wati yanyarutse kuri gwa kubera wewe wateze kugiha. Ego. Donc rero gutera imbere mu bisanzwe cyari gisabo ahubwo ryari itegeko. Iryo tegeko rero aba yuko rihuye n'uburemere bwawe. Ego. Wow, uno munsi urafise ibiri kuramara Burundi n'abarundi muri rusange. Felicitation. Ariko urashobora kuba warabaye umukuru w'umuryango none umunsi ukaba umukuru w'umuryango. Mugabo birashobora gushika ejo canke ejo kubona umukuru w'ikintu kanaka. Eske nk'ubu wogirirwa amahirwe yo guhindura ikintu kimwe ku Burundi canke kuri Afrika canke bibiri bifate bitatu ni kihe kintu nibe bintu wacukora baze y'ivyo wakoze biragoye kuvuga ivyo ukora udafise n'ivyo wakoze ariko wewe urafise ibyo uriko urakora no munsi urafise n'ivyo wakoze urafise ibyo mariya abarundi benshi muri rusange mbese n'abatari abarundi ariko nk'ubu unya ugira igwa bakwe ukazoba munini kurutiriza cyangwa ukagira akaryo ko guhindura ikintu nka bibiri canke bitatu muri Afrika canke mu Burundi. What would you change? Ikintu cyambere no hindura muri Afrika canke no vuga muri Afrika canke niyo munsi ndiko ndagwanira yuko nginduka muri Afrika ifo yuko Afrika iba Afrika. Apana yuko Afrika twumva yuko tudakuyikira mu makungu no kuvuga karabaye. Tutagize iki kintu ngo amakungu ngo adufadikize ntituza kwishobora. Donc tureke kumva yuko turi kimugame ngo turabuza ukuboko cyangwa turabuza ukuguru. Cyende ukayuko Burundi bwabayeho arabusanse ya za Europe na Amerika. Harabaye imyaka bose babikuye kubiganza kandi turabaho neza. Ikiya ni kimenyetso rero yuko n'ikindi gihe twoshobora no kumara n'indi myaka myinshi n'indi myaka yose tutiriwe turitaho ibindi bihugu. Ahubwo twebwe tukabeshwaho. None reka ndakwereke ikintu kimwe. Ikintu kirakomeye. Mu myaka ya za 50 turavuga 1950 1940 1970 abarundi bari bafise ibikorwa bakora byabaha amafaranga byabaha ibyo bakeneye mugu uyu munsi ibyo bintu baravyiyatse babihaye abazungu babihaye abandi bantu reka ndaguha akarorero n'ubwambere si twebwe twicurira isuka mugu uyu munsi tuyigura ivuye he mu mahanga ayo mahanga ni kuvuga suko nabo suko bayikuye muri Afrika ahubwo bo uriya muntu ayikora wahariya hanze twamuhaye akazi twe twakiyatse twebwe akazi twihaye nako kurondera ya madovize tutari buronke twagahaye uriya muntu ikintu ndagisubiramo nimba tutahora dukora isahani nimba twahora dukora isahani no kuvuga twe twari dufise akazi sivyo twe twari dufise akazi mugu uyu munsi aka kazi twarakiyase twagahaye uwundi muntu uwo muntu ni wagakora twebwe akazi ubu dufise nako kurondera amahera y'agaciro turondera tutari buronke ayo tutanarose twarinze gusembera ngo baduhe tukaca tuyabasubiza mu kugura ka kazi twabahaye
ni ukuvuga rero twebwe uri kuraraba hariho amasegitere menshi twiyatsemwo ubuzi. Iyo karamu turabona iki ikenewe ntituyihingurira, iyo kaye turabona iki ikenewe ntituyihingurira. Muga hariho abandi bafise akazi, hariho ikindi gihugu gifise abariko barahingura ivyo bintu, ni ukuvuga kirafise la jeunesse bariko baraproduce ivyo bintu, natwe two turagorwa no kurondera amafaranga y'agaciro tubaha. Ntitwari dukwiye kugurwa n'amafaranga y'agaciro tubaha, ahubwo twari dukwiye no guha agaciro ivyo bintu bakoramo ivyo bintu, twe tukavyihingurira tukaronka ku kazi. Nafupasa navuze iki kintu uyu munsi twavuga nti nta mpuzu yongera kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ibisigura yuko tubace tubona abantu bagenda bari gusa, ahubwo twoba hageze igihe yuko umuntu amenya kwikorera impuzu kandi imeze nk'iyu munsi dufise paske turabishoboye. Ahubwo gusa ikintu gishomye uyu munsi tutabishobora ni kubera twahaye agaciro ibindi bintu by'abandi, tubone yuko twivyo dukoze nta gaciro bifise. Donc rero Afrika yari ikintu mbona je no kuri uyu munsi nuko Afrika ikwiye kuba Afrika, u Burundi bukaba u Burundi. None amazu mu kuyubaka, amazu mu kuyubaka hari umuntu ava hanze kugira azitwubakire? Nta numwe ava hanze kugira azitwubakire. Mugabo ejo bodukorompa nico kintu bakatwereka yuko twe tudashoboye twubaka mu buryo budashobotse, sivyo? Bakaza bakatwubakira nako kazi twahora tugafise tukakabura. Donc iko kazi rero tugafise nagahengwe. Ndibuka yuko mu myaka ya za 2010 za 2005 za 2007 umwavu wose twakoresha mu gihugu cy'u Burundi wari umwavu yarama angel twakura hanze. Mugu uyu munsi tuyikora ngaha mu Burundi, umwana w'umurundi akaronkera ku kazi ngaho, sivyo? No kuvuga twarakireye akazi, twe dukwiye kurabare n'ibindi bisata byinshi bishoboka tukabihinguramo akazi kavuye ngaho iwacu. Nimba tutagashoboye tukaraba umuntu yozana iryo hingurira mu Burundi, mugabo icyo nzi cyo ntaza kucazana abantu baza kurikoramo barakibaza kuba Barundi. Tudashoboye rero kubaka ayo mahinguriro duhamagara abayakora, tutiriwe turabananiza. Umushitsi ntibamunaniza, umushitsi icyo asabye kiri ngaho, byesi icyo asabye kiri ngaho icyo bamuhereza. Umwana wo ngaho arashobora kuba amaze nk'umwaka cyangwa amezi abiri atanyuye ifanta, mugu umushitsi aje acayinwa. Natwe twari dukwiriye kumva yuko abo bashitsi bafise icyo batuzaniye, kumva cyo bafasilita bikomeye kugira dushobore kuba developer kamwe. Thank you so much. Na nipfuje no kwipfuje ndafise platform page yitwa One Africa iri nko ku 180. Wow. Mvuga ati Africa must unite. Ni byumviro nyene nk'ibyo, and that's what we talk about. Nozo kunze kino kiganiro tugisubiye nko mu cyongereza. One Africa. Ozoma that opportunity. Yes sir. So thank you so much. Thank you so much. Wakoze cyane ku bitekerezo bidasanzwe ushoboye guterera ku buzima na conception cyane cyane ugwaruka, kuko no musi dufise prido 70% no gwaruka. Urumva yuko niko gwaruka gwejo hazoza, mugabo ntushobora kuba wejo no musi utafise icyo uri kurakora. Cyo gituma no musi aho wari uri muri 2018 nivyo uri kurakora no musi ugezeko. Donc bishobora no kugwa n'igicapo cyaho uzoba muri 2035, kandi ko bwanje ndabibona yuko bishoboka kubyo wakoze naho ugeze no musi. Rero ndagushimire cyane gose Jenny Brian, nsanze ndongo society yitwa Ibrotech Market, nayo ni soko isanzwe ari ihagaciro ibyakorewe ngaha muri Afrika. Ibrotech hari ikintu nakunze, kugira ngo uri kintu si bisaba yuko mba muhira.